iyo ngeso yose iri muri wewe idahimbara Imana niwe mwasi wawe. Niwarondera Imana, niwarondera Imana ukagikora ibyo kugororoka, Imana izogenda ihonya buhoro buhoro izo ngeso zose ziherengetere. Haleluya. Izogenda izihonya kandi bakunzi ba Holy Canaan TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Mana yanje, Mwami Imana, umutima wanje urakunenahaza kandi urakuririmbira, kuko uri Imana nziza, uri Imana idukunda, uri Imana itwitwararika, uri Imana iturinde ikaturindira abacu, uri Imana ituzigamira mu buntu bwayo butangaje. Mwami Imana, naho duhura n'ibisa n'ibitwica, Mwami Imana, ndetse n'ibitubabaza, ubihinduramwo ibitunezereza kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe. N'ubu ndasubiye kukwinginga, Mwami Imana, duhezagire twese abana bawe, Mwami Imana, bazokumvira ijambo. Hama icubahiro cyose kibi cawe, mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Ijambo rero Imana impaye kuganira namwe uyu munsi riravuga ngo wirinde kwimika icyaha muri wewe kuko kwikwegera uburake bw'Imana. Amen. Wirinde kwimika icyaha. Nukuri hari abantu bimika ibyaha muri bo bakibaza ngo Imana nahibareka, kibaza ngo bararinganiye nayo. Ariko Imana irerura mu ijambo ryayo ikabivuga yuko umugororotsi n'ukuri azogendana nayo. Reka dusome Kuvayo igice ni ca 23, turasoma kuva ku murongo wa 20 dushikane ku murongo wa 33. Imana isezeranira Abisirayeli kubarongora. Umvise iragusezeranira kukurongora, nawe wumve mu kibanza cy'Abanyisirayeli, nawe wishireho. Haleluya. Ngo ngira ntume umumarayika imbere yanyu, abazigame mu nzira, abashikane aho nateguye. Muzomwubahe, mumwumvire, ntimuzomugararize, kuko atazobaharira ibicumuro byanyu, kuko izina ryanje riri muri we. Ariko nimwamwumvira by'ukuri mugakora ibyo nzovuga byose, nanjye nzoba umwasi w'abansi banyu, nzogwanya ababagwanya, kuko uwo mumarayika wanje azoja imbere yanyu gushitsa no mu Bamori, mu Baheti, mu Baferesi, mu Banyakanani, mu Bahiwi no mu Bayebusi. Nanje nzogenda ndabahonya, kandi ntimukikubite imbere y'ibigirwamana byabo, canke ngo mubisabe, canke ngo mwigane ingeso zabo, ariko muzobiherengeteze rwose, mumenagure amabuye yabyo bashinzeko inkingi. Ariko jewe Uhoraho Imana yanyu muba ari jewe musaba, nanje nzohezagira ivyo kurya vyanyu n'amazi yanyu, kandi nzokura indwara muri mwebwe. Mu gihugu canyu ntawe uzokorora inda, ntawe uzoba ingumba. Igitigiri cy'iminsi yo kubaho kwanyu nzogishitsa, ntimuzopfa n'ingoga. Nzotuma igitinyiro canje kibaja imbere, nce ivutu abantu bose muzoshikamwo. Ntume abansi banyu biruka babahunge. Nzorekura amavubi abitangira imbere, yirukane imbere yanyu Abahiwi, Abanyakanani n'Abaheti. Sinzogira ko ngo ndabirukana imbere yanyu mu mwaka umwe, kugira ngo igihugu ntigihinduke igisanze, ibikoko byo mu ishamba bikagwira bikabatera. Ariko nzobirukana imbere yanyu buke buke, gushitsaho muzogwirira mukegukira ico gihugu. Nzobashiriraho urubibe guhera ku kiyaga gitukura gushitsa ku kiyaga cy'Abafilisitiya, no guhera ku bugaragwa gushitsa ku ruzi Efurati, kuko ababa muri ico gihugu
nzobashira mu maboko yanyu mubirukane. Ntimuzogire isezerano musezerana nabo canke n'inama zabo, ntibazokomeze kuba mu gihugu canyu, kugira ngo ntibazoba cumuzeko, kuko muramutse musabye imana zabo bitobura kubabera umutego. Imana idufasha. Murumva yuko Imana yari kwirabwira abanyisirayeli, inyifato bakwiye kugira ngo bajane n'Imana. Haleluya. Kugira ngo bajane n'Imana mu rugendo rwabo, kugira ngo Imana ikure imitego yose n'abansi bose imbere yabo. Haleluya. Imana iravuga ngo muze mwirinde gukora ibinyuranye nivyo umumarayika wanje, haleluya, azobabwira. Kuko ibyo azobabwira ni jewe nzoba nabitegetse. Haleluya. B'Imana, murumva ko kudakora uko Imana ishaka kwara akaga gakomeye, n'akaga gakomeye. Murashaka kubona ibyago bigerekerana n'ibindi, ukabona amagorwa amarushwa, ukibaza ngo Imana niyo yataye abantu. Oya, Imana nta na rimwe itera umugongo abantu. Imana mu mugambi wayo no mu rukundo rwayo yifuza ko umuntu wese yaremwe, Imana yaremye agubwa neza. Haleluya. Imana ishaka ko umuntu wese yaremye aba amahoro, arya agahaga, yambara akabegwa, asenga Imana, kubaha amategeko y'Imana, hama Imana nayo ikamushungurira ku mugisha wayo. Haleluya. Imana irababwira ati igihugu muri ko murajamwo harimwo abansi atari kabo bose, umva ngo atazobaharira ibicumuro byanyu, kuko izina ryanje riri muri we. Ngo ariko nimwamwumvira by'ukuri mugakora ibyo nzovuga byose, nanje nzoba umwasi w'abansi banyu. Mwabyumvise? Wowe ni wubaha Imana ugakora ibyo Imana ishaka, Imana izoba umwasi w'abansi bawe. Haleluya. Umwasi dusangiye twese nangira muramuzi ni Satani. Imana izoba umwasi wa Satani. Imana izotwubakira uruhome gukurindirwa, Imana izodutabara, Imana izotugirira neza. Kubera iki? Kubera dukora ivyishaka. Haleluya. Ngo zogwanya ababagwanya, ngo kuko uwo mumarayika wanje azoja imbere yanyu gushitsa no mu Bamori, mu Baheti, mu Baferesi, mu Banyakanani, mu Bahiwi no mu Bayebusi, ngo nanje nzogenda ndabahonya. Mwumvise? Menya umuntu ubundi arafise, twese turafise abansi. Siriko ndavuga abansi b'abantu. Iyo ngeso yose iri muri wewe idahimbara Imana, niwe mwasi wawe. Ni warondera Imana, ni warondera Imana ukagikora ibyo kugororoka, Imana izogenda ihonya buhoro buhoro izo ngeso zose ziherengetere. Haleluya. Izogenda izihonya kandi ntuzomenya ingene yazihoneje. Kubera iki? Kubera uri inshuti y'Imana. Haleluya. Imana rero basezerana ati hariho abansi imbere yanyu, atabo nzobakubura. Mwe gusa ico musabwa ni kimwe: kora ibyo kugoroka, kora ibyo ngomba, mwumvire amategeko yanyu. Ubisigaye urugamba n'ugwanje sugwanye. Haleluya. Iri sezerano n'uyu munsi turarifise nk'abana b'Imana, turarifise. Umvirize ikindi ngo kuko ngo nanjye nzogenda ndabahonya, ngo kandi ntimukikubite imbere y'ibigirwamana byabo, canke ngo mubisabe canke ngo mwigane ingeso zabo, ariko muzobiherengeteze gose, mumenagure amabuye yabyo bayashinzeko inkingi. Urumva? Imana irasubiye kutwihaniza, irasubiye kwihaniza. Nawe uri kwihaniza, nanjye uri kwihaniza. Aha yihaniza abanyisirayeli, ariko navuze ngo umuntu wese yishire mu gishingo cyabo. Ureke kwikubita imbere bigirwamana, ureke gusenga ibiguma, ureke kwizera ibintati, ureke kujya kuraguza no kubandi, ureke ibi bizanira umuvumo, bikuzanira umuvumo, bikazanira umuvumo igihugu.
ndetse n'umuryango wawe, kuko imana wayimuye wimika izindi mana, urumva imana ikivamo. Kandi uwo mwasi nawe n'ukuri nta cyiza kwifuriza. Erega hari aho abantu bibaza ngo uyu munsi yego hari ibyo ndiko ndakora bikagenda neza, ariko nagerera kubwire ngo ni iby'akanya gatoya. Satani ntashobora guhemba umuntu neza ngo birangire bimeze neza. Muze murabe abantu bizeye ibintazi amaherezo yabo, bagira amaherezo mabi kandi bakwegera ibyaga abantu. Haleluya. Babakwegera ibyago kubera kwizera ibintazi, kwizera ibigirwamana. Imana iravyanka ngo ariko jewe uhoraho Imana yanyu muba ari jewe musaba, nanje nzohezagira ibyo kurya byanyu n'amazi yanyu. Wumvise? Ukaba ushaka umugisha w'Imana, ibanga waryumvise. Sengayo, uhimbazeyo, wizereyo, nayo ivuze ko izoguhezagirira ibyo ukora. Haleluya. Izoguha umugisha. Amen. Ngo mu gihugu cyanyu ntawe uzokorora inda. Urumva urashaka uvyisomere. Hari ibyago bidashobora gushika ku mugororotse. Irahari kuko Imana yirahiye. Nico kubako Imana yavuze ngo nije nzovyikorera, se uzovyikorera. Ishuri yo bikwira gucishamo cyangwa ikindi kibazo cyose bikwira gucishamo, iravyikorera. Haleluya. Iravyikorera. Rero umuntu w'Imana ico no gusaba ni kimwe, kugendana n'Imana, kubaha Imana, gukora ibyo Imana ishaka. Ni inyungu y'umuntu, ni inyungu y'umuntu. Imana yo ngo n'amabuye yahagurutsa agahimbaza Imana. Imana yokore nta kidakoresha. Mwibuke igihe Imana yakura ubwoko bwa Isirayeli muri Egypte, yakoresheje ibyaremwe pana abantu. Inzige zaragwanye urugamba, umwijima uragwana urugamba, ibikere biragwana urugamba, urupfu rurakora. Murazi ko abana b'imfura aribo bagondoje Farao, yishe ikintu cyose cy'imfura n'umwana w'imfura muri Egypte. Rero Imana nta kintu na kimwe yaremye kitumva ijwi ryayo. Rero Imana yokoresha ibyo ugomba byose. Rero we gukora ibigororotse, gukora iby'Imana ishaka n'inyungu yawe kugira ngo ubaho amahoro, kandi Imana ibe umwansi w'abansi bawe. Haleluya. Kuko niko yabivuze. Kandi mwumvise ko azokwirukana, azodukuramo intege nke. Yavuze ati abansi banyu sinzobakuriramo rimwe, buhoro buhoro. Nawe hari ibyo ubona uti none ko bidaheruka gwana, tekana uwe usenge gusa ubyereka Imana. Izogenda iguhingura buke buke ushika ubaye umuntu muzima ahimbara Imana 100%. Haleluya. Haleluya. Yewe ntunigane, ariko wowe icyo usabwa ni kimwe gusa, nukubirekurira mu maboko y'Imana, ukavuga uti ndi hano njyana uko ushaka. Haleluya. Kandi nkoresha ibyo ugomba. Ndobashiriraho urubibe. Ikindi mwumvise ko Imana yihanije ngaha ku murongo wa 32, ngo ntimuzogire isezerano musezerana nabo. Urumva? Dukorana isezerano na Satani, kuko ni wakorana isezerano na Satani uzoba wikwegeye umuriro mu gashambara, uzoba wikwegeye ibyago bikomeye bizokugora no kuvamo, kuko wamaze kumwimika kumusohora biragoye. Kumwinjiza biroroshe, ariko kumusohora yamaze gufata ikirindiro muri wewe biragoye kumusohora. Rero Imana iri kwihaniza ngo reka kwimika Satani, akakwimika icyaha muri wewe, kuko ni wacimika kizokubera rutarara kugira ngo ushobore kubohoka. Rero umuntu w'Imana nahawe imika Kristo muri wewe, azogenda yimura izo ngeso zose zakunaniye, usigare uri umuntu mwiza ashimwa n'Imana. Imana yo mwijuru ibampera umugisha. Mana y'amahoro, ndagutazira kandi ndaguhimbaza
ukuntu dukunda, ukuntu twitwararika, ukuntu turwanira intambara, ukuntu twigisha, ukuntu dukebura buri munsi mwami, kugira ngo dushobore kugenda neza, kugira ngo tubashe mwami Imana kunezera umutima wa papa nawe atunezerererwe, aduhunde imigisha n'amahoro yiwe. Mwami wanje Mana yanje, ndasenze sengera abantu bose bazokumvira ijambo, uzubafashe kandi uzubakomeze kwitandukanya mwami Imana, bimure icaha bimitse mitima yabo, ariko bimike umwami w'amahoro, kuko ari we adushoborera mwami Imana gukora ibikorwa byiza kandi bigatuma tunezereza umutima w'Imana. Ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icyubahiro cyose kibi cawe, mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye ko byumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.